Comedienne, the one and only comedian, Burundian comedian. Ubusigaye mse n'izina rishaje. Miss Burundi 2021. Nije nitoye kandi ntimungore. Okay, turi kumwe na Miss Burundi 2021, akaba yitwa Christiana. Christiana. Canke Christiane. Yo, ndakubarire rero. Bo nta gardienne nize kubera urabona maisha ari kwa magumu sana. Jewe ico nibuka gusa nuko bantekerera igitumbura ca senkani hamwe n'ibaje ya veni hama nkagenda ndajya ku ishure hama ikibabaje nuko barintekera bambwira ko ndabijya dizere mbwa nashika ku ishuri nabihejeje dizere gacagira dizere nkaca ntangura numva inshallah bien sûr nkaca ngivye abandi bana kubera sinigeze mba n'umuntu mwiza jewe nasha ngivye abandi bana aho nari niga muri primaire ndibuka umunsi umwe ikintu ca mbere catumye jewe menya nuko nabaga sana narabaga vraiment muri primaire je natanguye kubaga kuva mu gatatu ndarose narinze neza mbaga mugabo simvuze ko ndi fiere yabyo gusa ni ibintu byakubaye byambaye kandi no kuvugisha ukuri cyo gihe ndibuka naragiye muri vacances ngiye kwipimisha ijipo turipimisha ijipo ziwe cyaje kwa zambaye uzi mugabo ngo ntiyagorana gose vraiment uzi ni ya Jesse ndakwibuka wowe muri groupe y'abantu nari mfise njera kampariye ndagasanga n'undi mudemo peti yawe tugenda nje nayo nisira nk'ikibire nyene nari mfise nko mutwe iyo banyita barutwe kwishuri nari nisira nakabire kamwe peti zangu umubira cyane nakandi gakobwa ndawa peti unaniwa mimi we unaniwa mimi mtoto asite ntagupiga tatwangwa turagwa cyangwa na n'umusheri wanje itwa Bakari ndamwibuka cyane ko nawe yarafise umutwe munini nk'uyu wanje Bakari nk'ubu tuwura nyuma yaba iyo twari kuvyara na Bakari vraiment sinibanza bari kungira cesarienne. Salut tout le monde, vous allez bien? Bakomeye Niozi irakoze kuri micro ya Siren Vibes. Nibaza ko abantu benshi bamaze kumenya natwe Instagram yanje barayitwaye njingira mpereko. Barayitwaye ifore ko mu following. Abantu bose bari baramfunze ku Instagram nangeze kuri 17200 basi mfume cyane na 5000 ariko mana kuva ku 15 gaja kwijana 5000 ni nyinshi. Tafanya baguhana 5 abazi 5 semusi ndazifise. So guys, uno musi twumwe n'umukobwa mwese twatanga kuzaravuga. Ntara namwakira. C'est comme ça niko nyina ameze nsisi ari hijamba tamu ntari muhaye ariko umusubira tuganire turi 2 turi babiri tuganire ku buzima bwiwe abasanga n'ubwanje yabushizemwo. C'est Christiana Lali Gomez, notre comédienne, the one and only comedian, Burundian comedian. Ubusigaye mse n'izina rishaje. Miss Burundi 2021. Nije nitoye kandi ntimungore. Okay, turi kumwe na Miss Burundi 2021, akaba yitwa Christiana. Christiana. Canke Christiane. Yo, ndakubarire rero wa muntu agomba kwenye Christine gabasha. Ndi kuri muri Hotel de Ville. Yahamagaye Christine. Ngo Christine shango mademoiselle Christine. Bo bibutizina. Nari nicaye naratwe nsunze mu Gifaransa. Voilà ni Christiana mwifitwe Miss Burundi 2021. Yitoye wenyene. Abandi batamutoye ko nta muntu kumutora vraiment. Mugabo kubera bari kugutora. Kubera igatarufupi. Erega ubugufi ikibazo. Ikibazo nuko jewe naritoye kuko nararavye mvuga ati ndabikwiriye nanje kandi narihaye n'umuduga. Narawihaye. Sawa muduga uri he? Ntawo umenye uri muri garage urafise ingorane ya triple. Sawa kisa naramutana abantu basanga bazagaruka cyangwa ndemba. Bite murakomeye mbasha mvuye mu Gifaransa mu Kirundi. Hari igihe Kirundi gikunda kunshika gatoya nkasanga tu vois le français. Bite murakomeye mumeze neza bo nkuko yabivuze nduga nyene yavuze no musiro nkaba nafashe decision yo gutekana kubera ubona ko nagize na make up sinzi ko no sinzira kugira babira nkangira nkaya ama video barabagira rero nategeze gutekana no musisi mvuga ibintu byinshi vraiment. Okay, nibutse video wakoze yizo ngo washizeko bakoze video yazo. Yes kandi badashizeho kandi uko zikugora gukurako bo ubu bavuga ngo ushaka kiracitse we nuze hari iki ndashibaga ingene bacika ushaka kamera acika ijoro no ubwiza ngo ndabiyumvira najeyo
hari iki ngo ubwiza ngo bura ngo apana kiza karigura ikintu ngo ushaka mbari ngo ubwiza ngo bura mbari barashushe ngo buragirane we ntuze we niki ngira wa mugani wo mu Kirundi ujya ugiye nko kwisukisha uri kurababara baca bakubwira ngo ugira gute gushaza nugushinyiriza rero igituma nagishize ko nukubera nzi ko ari igihe nyene tumbera mbwa n'umusi nashize ko birebire gose mugabo bavuze gushaza nugushinyiriza rero ndashinyiriza rero kuzikurako yego no mushaka ndabagana demonstration kugira uza kuzikurako ukuri iki wagize makeup kazi jewe nagize makeup kubera nari mfise interview nanje ngirisha umuntu ama rero ibintu byabaye rero nimbe no musi navyutse natanguje ukuguru kwa goshe cyane nimba naguriye inyo numbatse amatara kuva mu gatondo fye bana mimi naona ni shetani kweli urumva mugabo ntacho Imana iri kumwe nanjye pole sana basi sasifanya tunakupatia pole amina okay ushaka duhere hasi reke sana ku bantu batambuza abantu bakuze ko mu comedienne gusa bakuze nka wawe ndagira ama video kuri Instagram gusa bakuze nka ndi foto bugatoka batazi Christiana ninde Christiana abahe yavutse ryari afukana n'abana bangahe uretse Idris ko nawe n'umustar bora muvukana tusa okay Christiana mugabo rero umviriza rero ndakubwira beti nje ngasi mu matangazo y'urufumana je nzo nansubiriza n'ibintu incuro zibiri byo namaze kubimbaza jewe waramaze kubimba tumaze ko nataje je nawe wapi bo Christiana yavutse mu 1997 le 11 juillet hari minuit ça veut dire navutse hamaze kuba mwijoro hari minuit cyane hari ntumbazi tutwasonze ko hari mwijoro gusa hari le 11 hari le 11 hama navukiye i Bujumbura papa wanje yitwa Nindereye Andre yavukiye mu ntara ya Cibitoke Andre wo kwa Simbizi Simbizi n'umunyacibitoke hanyuma mama wanje nawe yitwa akazina gatesa yitwa Bahubik Marie Concessa yavukiye Ngozi mugabo je navukiye Bujumbura ça veut dire sinzi ko nobandi munyacibitoke cyane n'umunyengozi I don't know je navukiye Bujumbura kuri Prince Jean Charles hama ikindi naco ni giki nkaba narize amashure yisumbuye cyangwa mbere kuri primaire bo nta gardienne nize kubera urabona amayisha ariko amagumu sana jewe ico nibuka gusa nuko bantekerera igitumbura cha senkani hamwe ni badge ya veni hama nkagenda ndajya ku ishure hama ikibabaje nuko bari ntekera bambwiye ko ndabijya dizel mugana shika ku ishuri nabihejeje dizel gacagera dizel nkaca ntangura numve inshallah bien sûr nkaca ngivye abandi bana kubera sinigeze mba n'umuntu mwiza jewe nashangiye by'abandi bana aho nari niga muri primaire ndibuka ko nadubuye mu wa kabiri kubera ntari nzi kuvuga iyi navuga ati hama mu wa kabiri oya sinadubuye mu wa kabiri nadubuye umengo mu wa gatandatu ndadubuye mu wa gatandatu uramaze kudubura ari mama wakwigisha wa mama je mwigisha nabinda zagenze gute urumva mbwa wananiye beti yangu nkuru yarananiye yaramvyese kweri ko ibintu byo kwiga kweri je ngo ntitwahuza mama wari wakwigisha en plus nyagwagiti oya ha wangu yarantahuye nyakwigisha none Jean Chege bamera akiri umwigisha ntihari bwo mu femme d'affaires ko mu femme d'affaires accompli ico gihe yarabanyigisha mugabo ntari mu bono wangu cyagize nzi gituma nari mu bono wa grave apana mu bono wo w'ibyigwa nari mu bono w'umubandi wo kutashaka kwiga umva sinashaka kwiga hama ndibuka umunsi umwe ikintu ca mbere catumye jewe menya nuko nabaga sana narabaga vraiment muri primaire je natanguye kubaga kuva mu wa gatatu ndarose narinze neza mbaga mugabo simvuze ko ndi fiere yavyo gusa ni ibintu byashize byambaye kandi no kuvugisha ukuri hama primaire ndayiheza hama canja kwiga kuri ishure riraho kandi nawe urarize baza ko iryo shure tutorivuga ko byinshi oya turarivuga iryo shure turivuga yego twiza ahantu hamwe jewe nawe zitwa ngo ni kuri CPB ya Yesu w'i Nazareth d'abord kuri ki waje kwiga kuri CPB CPB uvuye muri primaire kuri bas mwengo yari kuri debube bubebe yari ye nani nyo nibukire mbari setemu nambari sekedu numbaze kandi iryo shure gitwa hajari rihe rigiye ifatanya na CPB
Ryari mu Buyenzi naryo. Yari he nize habiri hari ryo nize ryari hajya nyene kuri iryo barabara hajya kuri iryo barabara rya ntuze gitwa gute Gaharo rya ntuze ni yindi. Hamani bakame ni basi kama ni inde Mu Buyenzi. hariho nigere nize kuri Poussin mu Bafaransa niho namenyere nyene Agafaransa ko kidebrouiller. utuntu Faransa duke nize ahantu henshi atandukanye hama mu nyuma bashabanza narize no kuri no mwijabe niko mtu mbaya sana amashuri Bakwirukana. none nka jewe wowe urabizi ibyo nakoze kuri CPB hamwe no subira ino munsi numva ko hari abantu bacha bagira crise cardiaque Sicha kukuvuga cyangwa kuzivugira wenyine. rero ivyo biheze ncanja ku ishure ryitwa CPB mama yake na Mu wa Pentecote. Ngambaza abantu imagine Christiana ujya mu uzi yiga mu wa Pentecote. mu Pentecote kandi apana basanzwe twiga imbere y'urusengero ça veut dire chaque vendredi haba hariyo mbe bayita gute ni ruhanje adoration ruhanje bari ko yaririmba Mbage bayita gute. ikintu ca mbere ntakora twe twashitse muri 7e hari hakiri ibintu byitwa ba stagiaire abitwa ba stagiaire barira kubera je tellement que na dérange nariko ndaderanje n'abasinziriye mu ishuri ivyo nivyo bibiri kandi simvuze ko ndi fiere navyo mwana ibintu vyabaye vraiment ariko umuntu abivuga nariko ndaderanje n'abasinziriye none nturi mwibere mwana nariko ndaderanje n'abasinziriye gushika naho hari aba prof bahora baza banyegera mu prof akaza akambaza pourquoi tu dors tu es malade uramwibuka mu prof uri kuvuga ati yo yavuga ati we uri kuvuga ati yo yavuga ati wa umva tellement que bari bararushe hari n'umuprof waraza kumbwira uraryamye bakuzana ishuka wifu tade uramwibu rero je vraiment nibaza ko ari ubuntu bw'Imana kugira mve muri 7e ari ubuntu bw'Imana vraiment adolescence kwanza naje ndi maquille mw'ishuri makeup kikigini crayon rero sinari bwaramenye no kwisiga crayon nagira akantu kakantuze ngigigigi urumva Eze yambaye hotaro ku ishuri agasagara n'akavuze uri kubona va hotaro ku nigeze masomo kwambara hotaro ku ishuri mugabo urumva ko nari branché Ape nari branche gutara ushushe yari adolescence en fait nari mfise adolescence itari adolescence nayo adolescence yanje nayo nyene yari muri adolescence urumva byari biri byinshi urumva nashitse yo nyene shuhiye kuja muri secondaire akajipo namba mbashaka ke cengiri jimaza ko yarayiduza yes nayiduza yari isanzwe iri ngufi hama rero umunsi umwe baravuga ati twaba bana turabarushe bazi bambaye impuzu zingana imbere y'abapasteri ayo kwavuga ijambo ry'Imana bari muri abana ngana Pentecote mu kuvuga ijambo ry'Imana kaza yeso yakubarira wewe iriko byuko rero bashavuga ati reka tuze turashona ijipo bazambarire bazigurire ku ishuri cyo genda ibuka naragiye muri vacances ngiye kwipimisha ijipo turipimisha ijipo ziwetse ijipo barazambaye Uzimugabo ngo ntiyagorana gose vraiment uzi ni ya Jesse ndakwibuka wowe muri groupe y'abantu nari mfise njera ko ratsko je nari big manager ni je nari big manager y'abantu njera ya groupe hagi uni harimo rero izo jipo baraduhereza ntabwo ati ni mumpereze mugabo nkazeshika ku mubiri wanje tubari bon nzomenye cikoze dushitse muhikino cambe nagiye ku mutayire ndambwe ati nkorera ikintu bita mukorumba urumva kamba kwanza za jipo zinganuko urashaka kwambika umujene akiri muri adolescence ashaka kubona atanguye kubona dutaye nari nanguye kubona utuntu tudususu nyene tutangidi tudupistole hambwa tunyambika ijipo ingana n'isi yose tendi masere we umuntu kwanza yazanye yide we umenye ko atamwana wanje je nzozana kuri CPB nta n'umukuzire nta n'umunyesi ijipo inganuku nukuri twaratambuka wamengo turaba masere w'Uganda nigeze nambara pa nawe wigeze wambara mugabo erezima nyene jewe kubera nyene nari umuntu w'umuharayi ndagenda muri kuri atelier ni bari dokutire basha barangabaniza barashira ku muraini hama ntiwirukana directeur cyangwa uwo musi nyene ndayizana umunsi rero uwo musi bazidoha ngo tuge muri 9e nimba atari 8e kwanza 8e rero uwo musi wa mbere ndayambara twinjiye mu ishuri abanyeshuri bose baravuga ati mamara bravo we turakwemera cyangwa se kwakwambara igipinga nuko nibisa nuko encore de pas hama rero mu nyuma barahava barankura amanota gushika ndibuka ko nigeze gutahana -5 savde nayo nsanze ndabafitiye n'amanota -5 s'il vous plaît bamaze gutahana -5 nawo nyine babafitiye amanota bene muri trimestre kurikirana ariko ndabarondera amanota ndabasubiza ndabariha nawe ntawe ushaka uribuka ko je nari umuntu nakora utuntu twinshi kuri gashuri nico kintu bankundira ego naraderanja narasinzira ntumbaze mugabo nta musi numwe
nigeze mvuga ngo ndiko ndananirwa kubera bien sûr na triche ariko narakora utuntu twinshi uribuka mu ntuze mbe bafita gute bya bintu bimwe byaba ama exam ya ma evenement yaba mu mashure nutsko bari hari ama club n'abandimwo ibintu byose nutsko bambuza ajya kuri CPE uravyibagiye ko hari ama club ari je nazanye ibintu byo gutamba traditionnel hajya jewe nico kintu catumye rero hajya abantu bankunda bavuga ati uyu mwana arafise amayide nije nabazaniye ibintu byo gutamba byo kugira gute gushobora bavuga ati bo tugirente none reka tumurera uko nyene witieme nikapigamo ya mbiri nikadubura mbwa witieme wibuke ko nari impeje wadubuye kubera iki d'abord d'abord nadubuye kwa natrishije bacha baramfata wewe waratishije bacha baragufata mbwa je nadubuye kubera psychologiquement sinari imeze neza nari impejeje kubura umuvyeyi uravyibuka mugabo ntituvyitwaze nari umubono wangu ntituvyitwaze by'umuvyeyi ico gihe nari ntibari kumenya bo ntavyo nibuka neza gusa psychologiquement masimari imeze neza cyane ngifise bwa bwenge bwo kubaga rero umva byaciye bincanga 9e turaje 9e turapasa kwa ndinda 10e tuje gukora cya kibazo twatade wa undi yazarambira ni wiryamire rero niba guhishuka wiryamire bagufuke nta muzovyuke ejo uronke zero iyo kuru ya tade hari umuntu mwigera ronka na 5 pa muri interrogation zero umva yatuma delege abwira abanyeshure genda ubabwire ko atana kimwe bakora genda ubahe impapuro zabo bagende bajyame ntacyo bamaze uro ikintu gusa nibuka kimwe natora jewe ni français quoi bien sûr je m'exprime bien en français je suis une francophone ça kuri pusa hama rero turaheza mu nyuma rero ncambona ati ibi bintu by'ama école publique birakunaniye biranse canja muri privé aho nshira nyene manuel canja kuri bimyere mu Kinindo rimyere naho ne cashikari bya bindi nyene ibintu byo kuryama cyane nkunda gusinzira vraiment no uracasinzira oya ubu kubera umuntu asanga yarakuze umakora utuntu twinshi ubu ntasinzira hama rero hanyene mwasanze rero niho ntuye rero urumva yego nuko wahavuye ukura nyene ubu hari abantu bashaka kubona kisa kuvuga ati bya Cristiano ntabwo ngafise n'umusazi ariko nk'abantu bamuzi je nk'umuntu ndamuzi ndazi ko umuntu umukozi kandi ari umuhard worker niki kintu catumye rero uva muri bwa adolescence bwa gusaragurika ukaba umuntu ari responsable oya adolescence ifise imyaka je en tout cas ugeze nko muri 16 17 utanguye 15 gushika nko kuri 10 donc betangura kuri nka 13 ans bivana n'umuntu à 12 ans 13 14 15 16 17 adolescence iratangura guhera iratanguye complete mukavuga ati nakuze ubu menore kafate ndafise vision y'ubuzima bwanje shaka gukora ibi ngomba kugira ibi nibi rero ni ubusazi je sanzo n'umuntu vraiment je sinkomeye wangu kandi nawe urabizi vraiment ntitubinde mugivye ni nature niko umereye ni nature vraiment sanzo n'umuntu umugwayi kandi ntihagire umuntu umwe zo kugira afata ko nkomeye je sinkomeye je ndabivuga muga hano hose umugenzi wa ndamutunze ndabizi ko ari umugwayi ukuri je sanzo umuntu umugwayi nuko nyene meze mu ntunguko ariko je ndumukozi muri ubwo bugwayi bwanje nyene nibwo rero bumaze imisi bunyinjiriza wangu rero urumva nivyo nyene ndakubwira ubu unyu busazi bwa adolescence twese ducamwe dukora bon bien sûr ari abatabicamwe byaraheze ivyo ubu rero ndi mu busazi bunyinjiriza voilà umva busazi bwa kera bwa waci nibwo wa develop none kutavuze ndakuzimana oya banzu urindire tubanzimana ubu maze amasaha 3 ngaha ubu ni wabutse kunzimana none ni wanyu wangu none kumbwiye nzima ntayo gusavye ari niyakiriye nari ubu niyo ndonse inspiration kubuzima naho niko yanumvise je shaka kunu sino we aramayira utanga ngaya sawa siniyakiriye muri gya myaka yawe ya kera uri bukigafo warakoze wenyene utapfuri wagiye gushikisa ugibuka gatwenga ni nyinshi yo icambere mvuga ivyo kwijuru cyangwa umuntu mupera yo kwishuri je narigeze kwiba nigeze aga mapera je narayize vrema mu buzima busanzwe yo ni byinshi nitwo bivamo yes we mugari yo gafe nigeze gukora ndimuka iyo gafe ndanayifitiye n'icemezo ngaha inkovu ahantu uwo munsi nari mfise agasheri ako gasheri kanje rero karampariye yawe muri primaire kampariye ndagasanga n'undi mudemo gatipeti yawe
Chugenda nje naye nisira nk'ikibire nyene narifuza nko mutwe. Iyo banyita barutwe kwishuri. Nari nisira nakabire kamwe. Pete zangu umubira cyane nakandi gakobwa. Dawa pete unaniua mimi we. Unaniua mimi mtoto asite nikagupiga tatwangora turagwana. Cyangwa n'umusheri wanje. Itwa Bakari. Ndamwibuka cyane ko nawe yarafise umutwe munini nk'uyu wanje. Bakari nk'ubutubura. Iyo twari kuvyara na Bakari vraiment. Sinibanza bari kungira cesarienne. Sasa rero Bakari, wewe baze Bakari vraiment. Twese turasa mitwe ni minini twese. Tumeze Nenje muzamakunda. Twese twisira nk'ababira. Uretse nasa. Narakabira. Inge banza rekanga muntu yanje. Igige kwa kabaya vraiment. Mungu mwema. Sasa nikanda basanga bari ku je ndavuga ati demu wowe ntaco ndagukoze je reka ngubitanye napambana na dukubitane kinaume kwa kinaume Mega muri primaire ego niga muri 6e navuze ati jewe ntavyo kupigana nawe wabona kwica we no kumara je ngomba ngubitane n'uyu unye dukubitane kinaume kwa kinaume ego ngomba no kwica turafatana na Bakari ingumu Bakari yarafise igitoke cokeje mu ntoki Bakari ashashira igitoke cokeje ngaha akigumiza yego wangu Bakari ntiyankunda umunsi naciye mbona tizi amure ariko ananidanganya tu vraiment ni juni kwa nahora ndamwibira wangi ibigori muhira ibintu vyuko yaranyibira sino nta rukundo yaramfite Bakari akanikamata hapo arazi uri kurashobora kutavyumva vuba mu nyuma Ndakuye ku Bakari naje kumukubita ikofi ryo ngaha ari mbwa nanje namusigiye ngaha namukubise iryo ngumu aje mutwe wacu mengo ni bafra rumeze kuraba ndavuga ati cyo hano nahiye je ko rero namye ntinya ibitaro kuva kera cyamara nka insomene nifuka umva mukwa muhira ntibabibone nkanjane kwa muganga haca harabora urumva haca haramera nabi nyene ko ndahafuka mu nyuma mama arabibona nyene aranjana kwa muganga iyo gafe vraiment David nabikoze kuva uwo munsi Bakari uberagiye muri South Africa Bakari nyimuri kurandaba ni Same nawe nimekusame wanasige cicatrice mugabo ubumengo nakano kagasaha nyene nta problem lakini Bakari nawe ndazi ko nagukubise ngumu kandi giye ryararegeye umbabarire vraiment Bakari niri kufanya mubaya sana bilikuwa butoto nivi ni ex wako je sinzi ko no mushamu ba ex canke ko je sinzi narakabire wa uko mara niko kabaya sana aha ngere haga post nabonye umuntu sindi haga postinze avuze ngo umuntu wabaje aba ex banyu nzo muribuka nabandi windwi zibiri akwezi imisi 3 uhora aba ex bawo usanga ari bangahe bindwi zibiri marwe nabindwi zibiri nabona kabashiramo aho basiku moyo harure nivyo vyo kwa Bakari ya Bakari wose no baharu je narakabire cyo giye wapi ntibandiraga sana katura je nabise nk'aba ex hindwi ngira yego bumva ko atari benshi si menshi kweli oya ibintu nyene vyoba naragize nyene bimenyekana ni nk'indwi cyangwa 8 mbwa abandi nabo pasa nkaye oya ni nk'indwi vraiment abakse muravugana yo très bien nubu nyene ndafise umu ex two turavugana dufise mu programme umwanya kuja gusangira wa wundi wa wundi nyene okay nibikene ko bamumenye wapi okay kanda mumenye je okay Christiana ndero usigaye ko ufise YouTube channel yawe yes okay na ba Jesus Alvin Smith na Anula Maison intelligent idée kugira agema série yaje gute ide yaje gute mu bisanzwe umunsi umwe nari ndyamye mpejeje gusura wese nzi ko gusura mu ijoro y'uryamye je ndasura sana nta kintu kiryoshe nko gusura kujya gusura uri kurakora mu energy ibintu zeya yebyo bawakoze kwitaga sinzi rengene niyumviriye ndavuga ati none gabasha jewe nk'ibintu peut-être noba naraciye musi nshobora kubikina canke peut-être ndiyumvira ndavuga ati ego wi Instagram c'est bon mugabo reka tuje YouTube nanje turaba umuntu ko yogira d'abord nabikoze kugira umuntu arabe ko yogira ica kuyemo hamikindi naco nabikoze kugira ngo nerekane ubuzima bw'abajore tubayemo ngaha mu gisagara kuko hari nyinshi ntarashira ku nyinshi cyane mugabo kinini cyane ni kugira twerekane plus ubuzima bw'abajore tubayemo ngaha mu gisagara ko hari abajone ngaha babaho badi independent badafise ya surveillance y'abavyeyi canke iki nivyo rero byinshi nashatse kwerekana kwigisha mufite ni plus inyigisho zizoza mu tuzamanya ndamurabibona hama hari ukuntu Instagram yawe yaduze n'ingoga yagiye savire inyevumbuka urumva ije naherutse ndagera biri kuri 200 followers kandi yari mazigiri kuri 200
yarakwamiye narayihevye wanayihevye urumva nilikuwa nakumefollow zamani ulinifollow vraiment nikasema sasa ndugu yangu iko na followers desa mimi namjua iko na hivi lakini mimi sitakufollow kama unifollow na ku unfollow utanifollow una Instagram mimi nikulisha kile nyingine sasa hiyo nyingine nono ndiko wae wewe unafollowinga kuri yo sasa mimi sikunduga mwenye kufollow sasa ndagufollowinga none tubipfe ndaguhaye indwi imwe unfollow sawa basi ndakufa utakufa nitasema ndafukana nasema Cristiano ni mtu mbaya sana msimfollow mwanfollow what lakini mimi nifanya nguvu juu kupata followers wengi nitakufollow utanifollow nitakufollow sawa asante akubera kikero takoresha Instagram cyane kandi uri umugenzi wa mu nama n'umuntu ari akoresha Instagram cyane kuva kera je mu bisanzwe nakubwiye hari igihe nari umubono nyene hari ibintu nyene bitanyentereza vraiment ukuri je ndakubwiye ari ibintu ntaronkera umwanya kandi urabitse ko nawe nigeze kuba mfise ibintu twinshi nakora masaro n'ibiki kandi hari umwanga ata Instagram sana ndabitwayisha ni ndaenda kumufanyisha bitungana mugabo parama hari umuntu usanga afise talent mugabo adarishobora kuyibona ko ari talent rero umunsi umwe ndavuga ati mbe mvuze talent mvuze talent canke talent muga ntacu nje n'ukuvuze talent ega ndavuye n'amaraso mu kanwa talent nani bukatura si ibintu byawe talent wari ushaka kwambara ikirere numva nurira kabisa talent rero sinzi ngene byagenze umunsi umwe ndavuga ati reka nyipime ndabe shaka video kandi imaka kwa hit kare kangine karutumbo ilikuwa ingine ni ingine nilitia ku WhatsApp kibahite kirazunguruka mugacha ni yandi andraga yari yindi ya mbere no ya mbere ni yindi video nagize kibahite irazunguruka hanyuma chandagira vuga parama rero reka ntangure rero kuza ndabigera ndashira Instagram ya mbere mbona ni fresh ya kabiri mbona nta nama post message mse nka post nka 60 ngira kuri Instagram nahone amakubera amafoto ngira ngo niya cabamenye nanje rero nabyo kuri kubera yari ryambere umukobwa ashobora gutinyuka agakiyaga akavuga ibintu mbwa ntibari bazi ko muri kamera yawe usanga uri umusazi oya hari ababizi haya mugabo entre tabo bimenya guterega jewe nusuraje minagara sana tunajifaga mtu hatari sana sio ngege na kila mtu tukikutana na kupatia tu high five why we feel Kiingereza kinaruka kandi abantu babibaza ko ari ibyo ego kuri beshe oya mbwa ndiko ndibeshe oya mugabo simvuze ko Cristiano nikanda kuvugire baje Cristiano ahantu hari nimba mutarahura ukamubona ahantu hari uzamenye ko abantu bazo hari induru cyo cyambere d'abord akuvuze niba hari akantu kawe wazi wakoze mwahuriye ngira mu kwezi ukagakora kakabona akavugira mu kabari umva kugira duheze cyakare tubwire dufise mukuru wawe newe nandamuzi yava one namenye ubwa biko twize ahantu hamwe ndamenya adresse ukwiwe ndakumenya ukwawe me yapanza kumenya ariko muvukana abantu bashinga n'ubundi baramenya ariko muvukana kugira muvukana n'ababimenya baratwenga cyangwa bari nabatangaza kuvukana n'umuntu nka Idris biko waye musanzwe okay wowe kweri kutamubaza ati kuvukana n'umuntu nkanje biko waye nje mubaza namubwiye ko nzatumira mwese sawa je rero kuvukana n'umuntu nka Idris ni kujya nyene ubona umeze wanashima jewe Idris vraiment turatahurana sana kubera n'umuntu nyene we are in relationship amatararade we mwihangane muri cameraman birashika ngasanga je ibintu binjoye birabonetse Idris je naho turi muri relationship ya ikaze cyane Idris turakundana gose kandi twe muri family yacu dare twese turakundana gusa Idris ni mwehu sana kama wewe mwehu mie naona niveau yake pako kitu sijafikia mugabo iko na niveau ya mwehu lakini mtu mzuri sana umwana mwiza cyane vimajana matufasha icyambere cyo numuhara ico kimenye Idris aguharira sawa mugabo Idris umusa zoguharira complete tena ni mwehu lakini na mimi niko mwehu njo maisha kandi muri family wacu kuri ndakubwiwa je ndumuhara muri family wacu nimbara abantu babiri babeho bafise na mama hora yicara akavuga ati sasa abatoto iske niribasaka niko nangaria wara ni twebwe mugabo erezma turamuryohereza ubuzima akaryoherwa ukunyene nikadutunze kandi yari yakiriye ego duheze ikiganiro nibaza ko abantu Cristiano si ya quelque chose que tu prépares pour kidogo ciza mani mwana wanje ako nambwiye ko mwana wazomera nkanje umwana wanje deja ameze nkawe ifo kumuzana muri seri yanje kwanza kine dere no nzotumye kandi arazi gukina urabona ko azi gukina nabibonye arazi gukina cyane publicité weye publicité so guys
Siren Vibes, merci beaucoup de m'avoir invité. Yo, kiraduze igifaransa kije gicika. Ndabashimiye cyane hama mubandanye mufollowinga hozi kubera ubu ari muri depression totale vraiment. Abantu babona ntwenga seka mbabaye niko baseka babaye kandi mubandanye mumfasha kumwumvisha hozi yuko wowe n'ujya musheri we bazohebana vuba cyane ubu ndabahaye desmen. Bazoba bahebanye nta nindi misi kandi kiganiro cyo mwahebanye. Hama mwakoze cyane kuturaba mubandanye mukora subscribe biri ngaha canke ngaha. Subscribe biri ngaha. Subscribe ngaha hama nimukore na subscribe wanje kwa Chris Lames show. Siren Vibes TV.